nubwo abakinyi ba filime n'ubwo ndababwira ikintu cyo kwimuka ntibacumve genda urabe Constance nta na hamwe yari yigeze akoresha sabasi yego mu filime yo ntaho mbona nta na hamwe yego nta hantu na hamwe yari yigeze akoresha abantu nk'abo yakoresheje kuri ino ncuro akiba hariya hakurya akubise frappe ntibyigeze bikunda oya nukuvuga ngo hano byaramworoheye kubegera kwa prosha wa muri kuravuga umva ari mu karere keza arabarondera bigakunda none ari ngaha ku matafari Sabasi yereka guheba iritiro y'igitoro ava mu ngagara aza ngaha mugabo kujabuka hariya ni biharuro na maritiro menshi ni biharuro igaransma hari harimwo nuvuga ku boostinga hari harimo ugutera intambwe kuri Constance ariko kandi hari harimo no kwikina ku ruhande rwa Truaf kwikina agona ariko fana maze kubibona navuga ati uno muntu sinomuheba kuko burya Constance biranagoye kugira ngo amushwane Constance biranagoye je Constance ndamubona nk'umuntu menga arashwana gose oya none mwopfi mugaye nyene Constance Murundi wowe ngira umukinyi wa filime bigeze wumva ngaha ngo arafitaniye n'akantu kagakokora na Constance ahari ngira nuko atari bwa umukinyi wa filime yarakiba hari ngira tuzovyumva ko ya jino hanyuma urumva Constance rero kuza gukora igaransma biga vyavuye mu bugenzi bagiranye na FANNY kuva kera uti gute FANNY amaze gukora we bigakunda akabona Constance nawe vyanse FANNY no atanguye kumurondera kuko arabizi ko Constance gukina bizi Constance n'umukinyi mwiza no atanguye kumurondera atangura kumukoresha nawe muri film urugo bobo yakoze lancement bamugira umuntu wabo mu gihe hari undi muntu wabo yahinjiye atanze amafaranga wanashaka menshi batigeze bahano gwa Kongo batanashitse mu rubanza gwiwe come on uri kurumva ako kantu niko ndita kwikina none wowe uvuga ngo ni gute FANNY yagize ingufu zo gupromotinga filime ya Constance yahinjiye atana muri 10 akabura ingufu zo gupromotinga filime ya MUCO yahinjiye atanze amafaranga aringa 300 bivuze ngo ntibavanye neza n'ivyo niko ndababwiye hajya MUCO abari umuntu afise ubwenge cyangwa afise n'umuntu amugira mu matoka amubwira amaze kubona FANNY ariko promoting igaransma hakujya yagomba kumekinga shuwa kabari hari ibintu byose akabiheba na MUCO akitaba hajya akabari haraka baramukanya batoramukanya ariko MUCO akabari hajya kubera akabari karakiniye tu none nibona kuhubu FANNY yamaze kumuteranya n'abafana batangwe kuvuga ngo nguraba ngo MUCO ngo narabe yige ngo ngo Constance ngo nuvuga iyo MUCO nawe haba yari kwitwa nk'umuntu nawe aritaba ivy'abandi none nkubu yakoze lancement yatumiye abakinyi ba filime baramwitavye nabo bakoze lancement ntiyahahonyoye ejo azosubira kubabwira iki nivyo nako ndakubwiye hajya no kuvuga ngo hajya MUCO yamaze kwambara ice ivyaheze abubwiki kintu muze mucumve munakimenye mucumvirire FANNY nta kintu na kimwe atokora kugira ngo asukure izina giwe nta na kimwe kibaho atokora ngo asukure izina giwe mu gihe ryacafuye Diko Entertainment Yamani mumeze neza narinda bakumbuye kabisa muvyumve ino ni ya channel yanyu ni ya TV mukunda the one and only Diko Entertainment mukazi toba twazindukiye ibikogwa nizere uko mumeze neza aho muri hose ku mpande zine zisi for sure ni wa muhungu wanyu Diko Alonso the son of God Dr. of Love aka Diko aka the ambassador. Make your comment guys, muna subscribing biraryoshe iyo dubahaye ibiganiro bizima ukaba wa mbere wo kwibonera link ukabona yuko gisohotse ukaba no wa mbere kucirabira biba biryoshe cyane. Tubane 5 kuri 5 mu biganiro biba biryoshe nk'ibi by day twenyegeza ibikorwa bikagenda neza. Ndamwakira umuronzi ushatse umwite the best analyst ever yitwa NYAMA PRO. Nkibisanzwe mwabivuze rimwe nkavyumva kabiri yamaze kwinjira mu bigo bizima bya Diko Entertainment ariko ndanamwakira ubona yuko umusore aba yabikoze umunsi ku munsi. Nyama ibintu ngo vyo kuberwa si kirenga amaranse mangora neglige akagenda yambariye amasengere n'ibindi ariko mwiri mwaracisha mwagakubitamwa gakoti ukabona yuko neza na neza menga n'umuhungu wa PDD amaze kuba n'imfura ya PDD ugimeze
nta no wenzi PDD canke uza abanyafrika biwanyu utazi PDD urazi Baritazaro Baritazaro jana umusitari sana gusumbya PDD none PDD yaririmbye nta ndirimbo yiwe tuzi ariko Baritazaro nta nimwe yigeze aririmba ariko turamutse ahubwo shana nivyo ziko Puff Daddy nta ndirimbo yiwe no kubwira ngo ari nimutse ubwo kumva ngo amarubumu yaragurishije n'ayandi hamwe yifatira akarere kabisa muri Amerika umeze neza fresh sana duhere ku kantu nari mvuze nabonye comment ngo uranegrije ugiye mu manza ngo rimwe ngo ukabayambereye amabutura ikindi gihe ngo ukabayambereye amasengre ubigira ubibona canke niyo style ya Nindegezamo naje mu rubanza nambaye ikabutura ikabutura narakibonye mugo gwaherukaho hore wiyambariye sengre hejuru ariko ni yanje ni wanje ni yawe none ari yawe ukambara impuzu bafata nkuko menga wa negrije none kuri ga invitation hariko teni tugomba kugenda twambaye iyo invitation bata oya none nindagomba kunjija ngo waje wambaye isenge nkabigyo ndabigira muri festival sawa ko festival barashira ko baravuga ko umuntu agomba kwambara teni de ville hajya muri festival abantu baragashira ugiye wambaye umupira ntiwinjira oya Frida raba yumva kunda kwiyambara ubu rero niyo aba turakora nk'amashati amakaruvati n'amakoti dukubiteko imipira n'amasengre n'ikina n'amatraining ntivyemewe hari okay nibaza ko abakumvise so ndakwakiriye ndamukiriza abantu kabisa bari yagukomboye ari benshi nubwo wanse ngo nta bafana ugira ico nabonye cyo urabafise je numva no baramutsa uwo bitameze neza yihangane kandi mwijuru hari Imana twenziki ntayiriyo ndabesha Zindi mambo bino mwijuru hari Imana kuri kwimana sene niteze ko nkako kajambo kazi kwe kubera kuberi abantu mbabona yena amajambo nkayo menga nayo ako none oya babonye uburyo bivuze nka kabisa bivuze menga nyine nta nibyo ushaka ufata ko tunagasimba oya ni kubera ko nzi nyine kwihari kandi atari ngombwa ndayibumvishe kuvyemera nitegeko oya nitegeko kubihari ho irahari kabisa Imana irahari gose ni nuko tuba twinjiye so amakuru ni menshi gusa nibaza ko duhagarara kuri ane atarenga ntarenguke turavuga kuri First Cup ndavuga ku bintu nabonye wavuze kuri Sami turavuga kuri lancement officiel ya Constance turagaruka ku muzo wa Kijaja muri cinema nibindi byose kabisa twokongera ko n'impamvu mba nazanye umu analyst urabinyemerera tubikore nkuko jewe rega jenda umuntu w'abantu kandi uba witeguye nk'ibisanzwe kuko ivyo byose yuza kumbaza umuziki niho ntari kumenya ivyo mvugamo kubera sindabirimwo cyane naho yumvuga ibya Rinoje ukavuga ibya Barandre ni film ni kubera ko ndabazi kandi bijya mvuga n'ivyo mbanzi sivyo urumva je sino tumwanya ngo ndikondera amakuru mu muziki oya kuko si secteur yanje ariko ndayamenye ndiyabwira abantu ariko muri cinema bibaye ngombwa n'amafaranga we yashiramo kayaro yo basha no mu vyumba bahageze n'amakamera n'amakamera kezara kabisa so maranye imisa ka statement canke na free challenge ni ikintu cyane mwana vateka nzenda gisangiza abantu nawe sino kwakira nk'umuntu nzi ukunda gusesangura ngo tugende tutakaganiriye ko kavuga uko hagati y'umugore yagufashije mu bihe bigoye n'umugore yagukuye mu bihe bigoye bamwe bakunda kuvuga ngo yaraguhinduriye ubuzima ninde akwiye kugumana nawe ninde mukwiye gusazana mukazotandukanywa n'urupfu aramutse ari we muri abo bagore babiri ninde mwabandanye ubuzima kugeza ku iherezo hagati y'umugore yagufashije mu bihe bigoye n'umugore yagukuye mu bihe bigoye abo bose nta numwe kuko nta numwe ndisirikwa nkunda oya urahitamwe umwe gute niba babiri bahari utegereza guhitamwe umwe muzosazana Imana ni abahakuramba umwe yaguhinduriye umwe yagufashije mu bihe bigoye kwakora umuntu ari mu bigoye ugasanga afite umuntu amuba hagufi amufasha akamufasha gutera intambwe ariko uwundi yabigukuyemwo completely niyo mpamvu navuze ngo umwe bita ngo yaguhinduriye ubuzima wewe uhitamwe nk'umugore wawe wisezera muri make
nuko je ndi kumva umenga abo bantu ni bamwe kuko uvuze ngo wagufashije mu bihe bigoye n'uwagukuye mu bihe bigoye yagufashije iki yagufashije abendabe nk'akarorero fata nk'ubu uri umudandaza ukaba ufise umutahe udakwiye uwo muntu akaza akakongerereza akaza araguherekeza mu rudandaza rwawe akwereka uburyo rukora kugira uzotembera muga akaba ari wewe wifightingira 100%. Uwundi akaza akaguha imangazini ukiri urashoka muri ivyo byose wumva ari bamwe. Umuntu akweretse inzira z'uburyo uzogura parcelle n'uwundi ayikuguriye abantu wumva ari bamwe. Harimo wagufashije n'uguhinduriye ugushikanye k'100%. Muri ico gihe jewe mbaye nduguhitamwe mu gihe atawundi muntu ahari nobana n'uwo yamfashije. Uravize siguro yego kuko uwagufashije nukuvuga ngo abafise inyota yo kubona wateye imbere mugabo we yaguhinduriye ubuzima ni kwa kuntu umuntu ashobora guhura n'umuntu akabona iki kintu aragikeneye reka ndamufashe tuvaneko mukavana kataye inyungu agukeneyeko birashoboka none abantu bose ufasha nuko bakeneye ko inyungu ni kwa kuntu nyene buvuga ati iki kintu ndagishoboye kandi no muntu aragikeneye reka ndakimuhe kandi mfise byinshi reka ndakimuhe kuko aragikeneye mugabo wa wundi nawe yagufashije nukuvuga yaguhaye amafaranga hamara kwa kompanya nuko ukoresha amafaranga abo bantu baratandukanye abo baratandukanye nukuvuga uyo rero ariko arafise inyota yo kubona wateye imbere nubwo uyu wa kabiri yo bayifise ariko ntayo twigeze tubona we yaguhaye nta n'ikindi kintu yagufashije mugabo kurundi ruhande womenga niwe yari umuntu mwiza kuko akurinze urugendo rwose wozofashe aguhindurira ubuzima rimwe na rimwe none ubwo rugendo itaruciyemo uyo parcelle zoyimana igihe kingana gute si kwa kundi nyene ucuyijya ngo ijya ngo nini ngo reka nshake ngo nshaka gatoya kugira urumva igate bigahera wayironse utazi uburyo bigenze mugabo uri kwa kompanya no kuvuga uramubwira ati nigihe ushaka kuyigurisha rakwankira mu bisanzwe abari nk'umujanama mu bisanzwe umukoce w'ubuzima ariko muri abo bose nta numwe ndisiri kwa nkunda kabisa nibaza ko bakumvise iyo ni point of ya nyama nabandi mu dropping ya comment mubandanye mutubwira cyane je nzobabwira iyanje kabisa mu nyuma narumvise benshi uko bagiye babivuga ko muri weekend iheze habaye lancement officiel y'umuntu yitwa Constance niyo niho waruri ico ndagukundira n'abantu bakeje kuri wewe bavuze bati amakoraniro aba ibirori biba byose uba wavyitavye nta evenement nimwe ivuga kuri filme je ntoja niho uburi kabisa nubwo yoba nkeka ni agatwaro films mu Kayanza uzoba waduze agira lancement sha za GT abo bondi yego gira babone wahageza agafaranga bo gasasa ku meza kabisa so wabibonye gute Constance niyo bo nukuvuga ngo nabonyemo ibintu bibiri muri garansima igaransima hari harimwo novuga ku boostinga hari harimo ugutera intambwe kuri Constance ariko kandi hari harimo no kwikina ku ruhande rwa Truwafu kwikina akona ukina mu buhe buryo ntushobora kumbwira Constance yakinye filime imbere ya FANNY Constance yakinye filime imbere ya FANNY kutavyumva Constance yakinye filime imbere ya FANNY kuko na FANNY wenyene yaravyivugiye yaravuze ngo Constance niwe muntu yatanguye kunkoresha ampemba n'amafaranga kandi yampemba neza none yamukoresha hafise Constance yarakoresheje FANNY namuhemba kubera iki wa mu mama ni CEO Constance ni ngwanyi urumva nubwo nyine akina filime atansigura ariko yarazikora urumva nubwo ngo Constance ni kwa kuntu umuntu akora ibintu mugabo ugasanga kubera nyine abahariya arajabuka ntangwa ubu yarimutse nta makuru ufise nimba nabijya byana nico gituma uburori ndira reviews Constance agira ronke yimutse kabisa nimba ndabizi neza atari ku matafari ni hejuru bahita gute hari yindi kayite muzona muko makusta mwabiri babice
ikizi yavuye hakurya ntango arabaziye kweli urazi imyaka yaramaze Constance akora film nimye urayizi wibaza umuntu yakoresheje Fanny yatanguye film 2019 ibaza umuntu yakoresheje Fanny urumva akaba ari bwo bwa mbere akoze ransemo urumva nukuvuga kandi uyu buryo uza kuraba burya nubwo abakinyi ba filime n'ubwo ndababwira ikintu cyo kwimuka ntibacumve genda urabe Constance nta na hamwe yari yigeze akoresha sabasi ego mu filime yo ntaho mbona nta na hamwe yego nta hantu na hamwe yari yigeze akoresha abantu nk'abo yakoresheje kuri ino ncuro akiba hariya hakurya akubise frappe ntibyigeze bikunda oya nukuvuga ngo hano byaramworoheye kubegera kwa prosha wa muri kuravuga umva ari mu karere keza arabarondera bigakunda none ari ngaha ku matafari Sabasi yereka guheba iritiro y'igitoro ava mu ngagara aza ngaha mugabo kujabuka hariya ni biharuro na maritiro menshi ni biharuro rero Constance amaze kugira amaze kuba yarakoze filime mbere ya Fanny yari umuntu yarabikoze ariko ntiyigeze agira amahirwe yo kugira ngo ibintu vyiwe bitere imbere nkayo Fanny yaronse aha urumva nuvuga ngo Fanny yaje mu nyuma yiwe amurusha izina yego ariko Fanny amaze kubibona aravuga ati uno muntu sinomuheba kuko burya Constance biranagoye kugira ngo amushwane Constance biranagoye je Constance ndamubona nk'umuntu menga arashwana gose oya none mwopfi mugaye nyene Constance Murundi wowe ngira umukinyi wa filime bigeze wumva ngaha ngo arafitaniye n'akantu kagakokora na Constance ahari ngira nuko atari bwa umukinyi wa filime yarakiba hariya ngira tuzovyumva kwera ya jino hanyuma urumva Constance rero kuza gukora igeransi biga vyavuye mu bugenzi bagiranye na Fanny kuva kera uti gute Fanny amaze gukora we bigakunda akabona Constance nawe vyanse Fanny no atanguye kumurondera kuko arabizi ko Constance gukina bizi Constance n'umukinyi mwiza no atanguye kumurondera atangura kumukoresha nawe muri film urugo urumva haje ni Fanny yarondeye Constance okay noneho Fanny ndiko ndaza kuri kakano ko kwikina urumva kwikina kuri tuwa niko wahereye ko byase ndakumva niko ndaza noneho amaze kumukoresha Constance yinjira muri tuwafa agiye kubafasha atafaranga niratanze Constance Constance ni watayitanze cyangwa Fanny ni watatanze na rumwe Fanny washobora kuba yarisha ivyo ntavyonze ariko Constance yahinjiye aribo bamuhamagaye agiye kubafasha cyumvikana ko ntihoza gufasha umuntu nguri amafaranga nibo bashobora kuba baramurishe cyangwa niba namuntu ugasanga agiye kubafasha bisanzwe pare contre urumva ko we kera yabakoresha akabari ariko rero bobo yakoze ransima bamugira umuntu wabo mu gihe hari undi muntu wabo yahinjiye yatanze amafaranga wanashaka menshi batigeze bahanurwa Kongo batanashitse mu rubanza rwiwe come on uri kurumva ako kantu niko ndita kwikina iki kibazo nari kuba nakibashije nuko tutarahura kuko bwahise bwira kimwe mu bibazo uvuye na Fanny mukavana utakimubajije abafana ntibo bagereye ahantu bashaka impamvu uwo muntu mugani wa Jena ninzi gusa ko baba bararihanye ibintu byinshi wowe gitavye urubanza sinzi ko yabonye yatangiye kumpromotinga kera kuva kare burya n'abantu benshi yarayivuze cyane n'abantu bari hajya ibice 80 by'abantu bari hajya baje kubera promotion ya Fanny bashobora kuba banaje benshi baje kwirabira Fanny akabiko none n'abandi basari bari bahari none akaboneraho none wacu uvuga ngo ni gute Fanny yagize ingufu zo gupromotinga filime ya Constance yahinjiye atanamurishe na 10 akabura ingufu zo gupromotinga filime ya MUCO yahinjiye atana amafaranga aringa 300 bivuze ngo ntibavanye neza n'ivyo niko ndababwiye nico nagirenda kubaza iyo fenomene rero yabaye umuntu yoyisigura gute MUCO urumva yarisha amafaranga n'umuntu wamaze imisi bakorana ibikorwa byinshi bagafatikanya inuze ya Constance aragiye nta n'amafaranga wewe yatanze ariko yitaweho nkuko yitaweho Constance naso no kimubajije kubera kimenga hariho umwana n'ikinono ivyo Constance yobimenya gute Constance hamwe yoba tazi iyo Constance nakimubajije ambwira ati je baraza benshi bakaza bakagenda bakansigaho nibereyeho yibereye he kwa Fanny ni yari
kuva ryari yavuga ku bucuti bari kumwe uburyo bagumana hafi na hagufi ati benshi baraza udukokora tukaba bakagenda ariko je tukagumana muga ntiyatubwiye ibanga akoresha nuko atari yari ibanga akoresha niryo kubabesha ngo ni yari atari yari kuko nk'amagiyeho nta myaka ibiri yohera bakiri kumwe Constance ariko wavuze ati Constance n'umunyamahoro bofiki na FANNY ariko FANNY ntiyo buri cyo bafana Constance nimba Constance afise bofana FANNY nabonye na comment z'abantu abantu bavuga ngo muco ni yicare yige ngo urabona yuko FANNY ari umuntu mwiza iyo umwitwaye ko neza ngo rabo burya ashigikiye Constance nivyo rero ko ndakubwiye byarakunaniye nivyo rero ko ndakubwiye hajya no kuvuga ngo hajya muco yamaze kwambara ice ivyaheze hajya muco yabara umuntu afise ubwenge cyangwa afise n'umuntu amugira mu matoka amubwira amaze kubona FANNY ariko promoting ijyaranse hakurya yagomba kumekinga shuwa kabari hari ibintu byose akabiheba na muco akitaba hajya akabari haraka baramukanye batoramukanye ariko muco akabari hajya kubera akabari karakiniye none ntubona kubu ko FANNY yamaze kumuteranya n'abafana batangwe kuvuga ngo nguraba ngo muco ngo narabaye yige ngo ngo Constance ngo nuvuga iyo muco nawe haba yari kwitwa nk'umuntu nawe aritaba ivy'abandi none nkubu yakoze lancement yatumiye abakinyi ba filime baramwitavye nabo bakoze lancement ntiyahahonyoye ejo azosubira kubabwira iki ariko rero namba Constance atonye nka kujya kwa FANNY muco akaba ameze nk'ugicibwa yari kuza kwivanga muri urwo rukundo rw'umuntu ameze nk'umuvyeyi n'umwana gute suko hivanga wewe aboneka nk'umunyamahanga suko hivanga kwari kwitaba urubanza urisire ko Constance byari kumushimisha bitamushimishije none ikibazo kiri yari kumukubita erega yaragiye kuganya confiance y'abafana ntiyaragiye kubera Constance ntiyaragiye kubera FANNY yaragiye kuganya confiance y'abafana akakantu bivuze yuko lancement ya Constance yerekanye imiganire yiwe na FANNY ishobora kuba isize hasi izina rya muco akaba asigaye mu kangaratete mu kubonekana ko menga niwe mubi imbere y'abafana none sivyo ubona ni umuntu babonye ko batangwa kuvuga ngo muco ngo narabe yige ngo amenye uko abana n'abantu ngo babona ngo FANNY ngo ari umuntu muzima kubera ko yagiye kijya nico rero FANNY yashaka wani wana kukuntu abantu bari baje batangura bari bamuhagurukiye bavuga ngo FANNY ngo ninjya ngo nukuntu ngo muco ngo yamufashije ngo banika mu mafilime yiwe mugaraka kantu yaciye agira no kuvuga ntumva ko yaciye abihindukiza urukuvuga ko nakantu ko kwikina akandi kantu kabijustifia hari akandi karenzako uburyo uvuga ngo babonetse mengano kwikina ariko sinzi ko nabibonye nakunze sinye bakoze solution couple batanga igifobya c'amafaranga baterereye Constance ibimo 500 n'igifobya majana nimate majana n'amafaranga menshi 500 thanks amafaranga menshi wamugabe ko yaterera umuntu none undi muntu yaterereye nkayo nabonye no mu diaspora yahaje ibyo yasinye sinabibonye ngo avuye muri Australia none nimba Australia none nimba yagize none nimba yagize ingufu zo kugira narabubwiye iki kintu muze mucumve munakimenye mucumviriye FANNY nta kintu na kimwe atokora kugira ngo asukure izina giwe nta na kimwe kibaho atokora ngo asukure izina giwe mu gihe ryacafuye kama mbaya no muromeyo cyane ajya amafaranga 500 twara dufaranga duke two kugira ngo ashire muco hasi kugira ngo aboneke neza nyene ko yashigikiye Constance ariko FANNY izina afise n'inguva afise simbona ko yo kwinvestisa agashira ko n'amafaranga kugira gwane na muco vra ararifise ariko iyo gihacafuye kugira ribandanye risa neza n'agafaranga yo gashira kubera iki kandi nta muntu umwe atogira ivyo bintu FANNY raza kwitwa umukinyi mwiza muri game none ibyo bintu wowe ubyanariza gute ni bibi canke n'agaturufu keza ko umuntu aba haranira ko izina giwe riguma rimeze neza ni keza ahubwo rero muco nawe areke nareke kumva ko byacitse nareke kumva ko umengo kubafana taje yumva ni ibintu byatari yari kuza nkuko abandi bantu bari kuza kandi nubwo ataje urubanza rwarakozwe urumva ariko rero nawe amenya ati gute none jewe nshaka iki shaka kuba umustar akenera iki kabisa urumva kuko nimba aza ashaka kwitwa umustar yarakeneye kuba hajya hano yagomba kuhaza tu
kugira ngo FANNY ntamusuzugure ngo amuca nimba yamwinjiye muri ubwo buye aka kantu karakaze kabisa yagomba kuhaza nibaza yuko maybe wasanga yari kuza akanya kakamubana gake kubera menga bari bafise amashooting cyangwa ugasanga maybe yabonye menga hari ama complex aza kugira sinibaza ko yogira ubwoba ngo atinye bijya birori mugu umugane wawe uko byagenze kose nimba ukuvuza ariko bimeze yarahombye nyine kuba hari yategerezwa kuza akaba hari uko vyogenda kose ngo abantu ngo baraza kumbona gute yagomba guhagarara kuri confiance abafana bamuhaye urumva akavuga ati jewe ngomba kugaragaruka imbere y'abafana tifana gakora iki nyine abafana baraza kumbona anyway impanuro watanze zishobora kuba zarashitse nafise amakuru yuko muco ngo yoba ugiye kwimuka yimuke nyine none atimutse ntiwabonye ko ari kuronka 5,000 yarakoze lancement officiel nukubera abantu bari bafise amakuru yuko menga ijya filime yahagaze izogaruka inyuma y'ukwezi bibaza ko ari ukubera yibahaye igisiripurize reka kumuremesha sha niyimuke so hari utundi tuntu wabonye dusa n'utunenga canke two gushima muri lancement kugira duce tuhava twihuta oya karako nivyo bibiri ugutera intambwe kuri Constance ukwikina kuri Truaf ako Constance yubahwe kabisa abakinyi baninde nabonye harimo nka bane yimutse ndabira abasare barimwo basabasi Ivete Kanyana Fanarimwo nuze fiko iyi project iraremereye ubona umushyaro uvuze ubona umushyaro uvuze omerejeko tubandanye wa muhungu we tubandanye fiko imande ya solution ko uwo ninde uwo ninde uramaze guhana fiko ngo nawe mwibara baracizera bayifite cyangwa yururutse imodoka ngo ubone uburyo kabisa imodoka yande kibandaniriza n'umugabo witwa Kijaja yakoze ico bita nouveau système de lancement na kantu habere ndo yazanye nyuma yahacaranzika asohora film igeze ku gice cayo ca kabiri ndashaka kuduha analyse zawe ku muzo wa Kijaja muri cinema kuko jiwe yari yakoze ubwa mbere sinayiconsidere cyane mugabo ino nabonye menga hari uwundi mu vyuro iri kirakora icambere nuko ya iruta yayindi ijya ya mbere mbere yitwa intanga y'ikine inanga y'ikine we yivugira we ariko yivugira ngo inanga yarushije ijya ya mbere ariko jewe nabonyemwo ikintu kimwe cyangwa bibiri ikintu citwa copier coller kuko urabizi ijya filime ikogwa burya imaze umwaka yarakozwe kandi ngo ushobora kuba yakozwe imbere y'intanga y'ikinenge imaze umwaka yarakozwe ariko amashooting yabaye mbere ariko montage zabaye nyuma nukuvuga ngo ijya filime yakozwe bamubwira ngo tugiye tugukorere intore ntindi remix aya ariko byari bimeze mugene muramwandisi niko yamubwiye hanyuma kavuga neza mbo mwanditsi nde n'igiheko okay ngo tugira dukorere ngo ngurumva ngo en fait igiheko intore ntindi nitwe twayanditse nukuvuga harimo touches wanje urumva none ayagiye katibeje ari ikintu yakontewe mu ntore ntindi kweli yo yarana hari muri behind the scene ngo arabuko bikoko navyo nzi byo uzoyibaza amede cyangwa uramubeshe yakavugiye ako kantu nivyo bango mwazozana ibimenyetso hanyuma okay bamaze kugenda uko Kijaja ati ebana wenda gufise rero dukore bacaja muri shooting barayikora ukuyikora rero nibaza ko mwarayibonye nyene ntago iri kuri rya gwego nyene ntago wego gw'intore ntindi sihibarizwa bon rero uraza gusanga jewe nasanzemo haci habamwo gukopya bakopya barabe ku ntore ntindi oya nza gutanga proof imwe kuri ku imva ya mwihoro imiziki irasa
utu tujingo ko muri mu ma imiziki yakoze muri no film irasa sija kwa nose nari bwa kisiri sinigeze ndakarumarika ndayirondere erega mbonye nasohoye party ya kabiri ubu nyene yasoze iyi ni mva ya mwihoro batazodo ko bita copyright iyi ni mva ya mwihoro naye bashobora gukubita ndi kuvugiramwe iyi ni mva ya mwihoro barayizi ako ndakumvise reka rero turabe kwa ropatisiye nawe Jean-Jacques niyo mazina yiwe nyakuri urumva bavaza kuvuga ngo ndiko ndabesha ijako mumva ya mwihoro ndakumvise urakumvise bashe mu producer wawe twava tuvuga yuko ari umwe iyo ni ya jingo ya X-ray waje kuri kwa kijaja nawe ibi bintu biratandukanye wewe uva ko melody ari imwe komenga ntibise himwe ni melody yumva ko ari zimwe ibini je honye naratari zimwe melody yumva ko ari zimwe ni wewe wize cinema reka ndagusubirize iya mbere nayumvise subizamwe ya kijaja ndagusubizamo niva ya mwihoro yo niva mwihoro wumvirize melody ubu ni kijaja nyumva ko zitanguye kugucanga wa muhungu ngiye no kuzitiranya ubu ni kijaja twagiye imva ya mwihoro abanyamuziki haraza mwana n'akantu k'umuziki badufashe umva n'amaritime melody ni zimwe iki kiboro cyima gikubita ndumva ko ari bimwe ibintu bita makike navyumvise nk'inyuma ziraza zikisubira nukuvuga ngo rero bakora ibintu byabo mugaye aho nintuze nakaziki gusa gaherekeza igikorwa mbe uraza kamaro k'umuziki muri film wazi ko Hollywood muziki bawugura amafaranga kujya bagura kamera yo gushutinga umuririmbyi ntibamuriha kuza kuririmba muri film mugaye hari umuntu kwigeze ko kwanza sundi ni Frido ariko arambwira sinzi mu abantu bari bakoze film ambwira uburyo hagarutse imiziki isa ukamenga ni ya yindi nyene yagarutse none kubera ko umuntu atari karana yumviriza utari ko rayiraba kumva umuntu ari we warayiraba ukavyumva ku matwi mu mbwe uguma wumva ngo film ni zazindi ni ya yindi nyene no kuvuga rero ino film ya kijaja nta creativity irimo nta creativity nta niyi nta nto irimo uretse gusa kuri we yarevoriwe kubera uravye ijya image ya mbere ni yubu nibisa uravye montage yakijya gihe ni yubu nibisa nukuvuga yevoriwe we ku ruhande rwe yevoriwe ariko ntiharagera ko yinjira neza ariko jemba mbona asigaye yicarana n'abantu kabisa nyene yicarana bivuze ku kibuga c'abakuru abirimwo kabisa nikijaja kwati nimba narubatse izira mu mitsima y'ikizungu ndaje no muri cinema ndabafatisha ibiganza vyose nabikore mu bundi buryo rero burya ariko arakoramo arabahindura sasa amakosa tuyashire kuri kijaja canke n'umwanditsi giheko none umwanditsi ubumenyi bwo kubona ngo amaye ibintu bya none erega umu producer ashira amafaranga mu kintu abona kigura Unukuvuga ngo giheko ndiko ndamuraba ari umuntu ari karemereje amazi imisi aboneka mu bikorwa byinshi nabonye yari kumwe na Alvin Smith sinzi ikorwa bakoranye ica mimimire yararimwo agarutse kwa kijaja uno muhungu mbona wari ukwiye kumukomera amashi izina giheko imbere yuko narimara ku mwanya kabisa umuhungu ari karakora jewe mukomera amashi giheko ama Jesse ndi gukora wewe je ndicaye oya ni wicaye mugabo na atsabanza yankomere naje nzoyamukomera wewe wabitangure kandi nuweje rega nimba gifise filime zitatu cyangwa zine je nta nizo nibuka yewe wagize mu ruhara nta nizo apana nagize mu ruhara nakoze nta nizo nibuka ariko gihe ko mu mwanya muto yamaze urabona yuko ari karafrap muto yungana gute bakoranye inama na Mireille irakubita ya ni filime yahagaze neza yaruvini sinzi nazuye gusuzuma ngo ndaba uko byagenda ntunasubireyo
Sinirigwe ndaja. Aba bahungu ntibokora ibintu byabo kwe. Nkabonye ko na Simbizi Simbizi nako ntiyakinye filime. Cyitwa ninde kijya kintu. Simbizi nawe nyene yinjiye mu biri. Nakibonye ikintu bakinye birabura umengo nutukara. Ariko na Simbizi kwe. Ambe Simbizi na ubu n'umukinyi wa filime. Aya. Umizi zatuzobona irebe mu ma influencer bo muri cinema. Asanzwe arimo. Nyene yajemwe hekanigo ubu best actor. Hano muri Fesikabe wo musangamo Simbizi. Nenda bahungi mizikira gize baje muri cinema. Baze biteguye. Bavyihoze. Baze biteguye. Bavyihoze. Akarere kawe ndabona baza kuko gufatana umwanya n'umwanya. Inde? Wewe. Bafatiki. Akarere ka cinema. Ako Simbizi nubona ko ateye ubwo barinzazaga. Mugandi mba yinjiye ko kontu. Igemu iyi. Igemu iyi. Iyi yajemwe rega cinema none ni muri entertainment muri rusange. Ijya filime yakoze nde mukinyi wa filime yarari mu we uzi. Nta numwe yakiranye n'abakinyi baninde. Nico kimana cise ninde nta cise filime. Yari kumwe nakinyi baninde byanyajwe canke nabashusha nabo. Oya yaribo. Baribo. Ikija kuri chano yiwe. Oya ni wa mukobwa umwe bavuga ngo aheruka gusambura We Love Music Rishalon. Wa mu diaspora. Yagarutse ku mavuki. Niwe yaraha canke ari hako. Navyo menya je ndabumenya kubera iki. Nagari kabisa uvuze ukano ka FaceCup nibuka yuko FaceCup twansa n'abahevye tuvuga duti biranse uno mwaka burya mu misi mike dusigaranye ngwiraza kuba amakuru rayafise hirya yeje cyari kizitandatu FaceCup uyu musi nturi yakizine ni nami nari nibaza ngo n'urusaku nabitoye mwibarabara nyuma yo link yasirikira ntazi byayo ngo abantu ngo bajana amafi barayajanye kwe ntabyo nzi gusa ikintu kimwe womenya nuko harimo akantu no kwita selfishness kwikunda muri industry burya ntuza ubona ko uzondabira amafilime ari muri FaceCup je nibaza yuko bigeza bwira n'uyundi ngo bimeze uko FaceCup uzora abafilime ziri muri FaceCup ukuntu zingana je kubera ko haheze iminsi mengi ibiri ndabimenye nibaza yuko atana filime zibiri zirashikayo erega babitanguye kera nukuvuga ngo mu bisanzwe filime baheje kudepoza Roven November bari haje kudepoza amafilime none ko tutabimenye ibaze nanje ndi muri domaine abamenyesha makuru muri domaine na ayo makuru sinzi uzigituma mutabimenye FaceCup iza gutangwa aje mvuga ibintu nabonye nukuvuga kuva 2020 mu gihe bagize bahamagaye amafilime barapostinga ku mbuga zose voilà urumva yego bagakorana n'ibinyamakuru bizwe imbuga zose hanyuma abakinyi ba filime bamaze kubibona bakadepoza filime zabo hakaba preselection bagaselectiona filime hakaba filime zigera muri finale hamije bihejeje bace bagira ikintu bita conference de presse yego bamata ntaguciriyemwo sinzi kuza kugishikako canke warucibagiwe gato baranagenda berekana mu bibanza bimwe bazi branch abantu bakazira voilà ivyo no kuvuga babikora mu ndwi imwe hasigaye ko finale iba bamaze kugira ouverture hanyuma bamaze kugira uko baca bagenda bakagira conference de presse bagahamagara ama media bakababwira uko ihiganwa rizo bari meze ariko ntibigera babwira umushahara ntibigera babwira prix zizo ziriyo nibigeze kandi bamesha mu ikintu bamba bakibajeje bakagisimba none kubera ko kumwe akazadegaza abankwabwiye ati mwabantu mwe FaceCup bishobora no kutaba urumva binanase yasubiriye kuba ariko udusha twabayemo n'utu nuko zambuga bahora bapostingako atazo bigeze bapostingako nta na hamwe habe no kuri Facebook yabo ubu nta biriyo none ubu yako nka sino presse bahora bagira yarayibaye itariki zitatu mwigeze mubimenye ndaguha amafoto y'ivyabereyeyo mwigeze munabimenye muri conference de presse hari bande kwata kugeza n'ubu ko wenda za kugwa ndagwa foto hari media sinzi zarizo nabonyemo ama telefone ariko arafata amajwi urumva tuzicishe nk'abantu babibona nabonyemo ama telefone ariko arafata amajwi na mikro nkazingaye nkazibiri
urumva bafise ibimenyesha makuru vy'iwabo nkeka babwira abandi usanga ari ivy'iwabo kandi ariko niba ari n'ivy'iwabo kubera iki batabishize ahantu ahabona kugeza no munsi abantu batarabibona kandi umva hasigaye iminsi mike. Ivyo rero ntavyo jewe nza kumenya ivyo biri muri organisation yabo ariko kandi conference de presse imaze guhera nukuvuga ngo baca bagira ouverture urumva bakayugurura hasigaye indwi imwe ubu nukuvuga banditse ko ouverture izoba 6 higa yejo 6 nta n'amasaha 72 hasigaye nuvuga iyo ouverture imaze kuba niho baca batangura baca basohora urutonde nuvuga filime zose ziri mihigano zabaye preselection ziri mihigano bakarusohora bakavuga bati nukuvuga ngo izi muri kategori long métrage nizi long métrage national nizi long métrage international nizi court métrage national nizi court métrage international nizi voilà ayo mafishe bayasohora imyaka yagira documentaire nazo nizi bamaze kubisohora ivyo bagashavuga ati tuzo project ama filme yose y'abarundi azokwerekana mu bibanza binganuko nimba ari bine bakabivuga bakavuga ati zo project kuri centre jeune zo project Gitega project nimba ari no mu Rumonge ego ivyo ubwo rutonde bamaze kurusohora nukuvuga waburi ngaho uziko ibintu byose izoheruka menya ati nukuvuga kuwa kabiri filme yanje izokwerekanwa kuri centre jeune isaha 8 ivyo ukaba ubizi bibaye ngombwa no kwa assist nuga ubwo rutonde reka turinde ejo rushobora no gusohoka canke ntirunasohoke kubera ntago niteze mbona chanje mari nyinshi rumaze gusohoka hanyuma iyo ndwi gacihera berekana izo filme imaze guhera abantu bamaze kuzibona akaba ariho haca haba finale yaswari yo gukrotira urumva yo gutanga ama prix ego bahamagaye aba public abakinyi ba filme ariho bari ariko rero nitwo bagira ibi ndavuze kubera insoke zimaze kubuko uravye aho bigeze bategura biratandukanye n'imyaka yose aciye biratandukanye kuko byibuke nibaza ko FSKB ya mbere igiye kuba mu mpera y'umwaka izindi zahora ziba menga hagati ku wa gatandatu no kwibyibuka neza muci biboneka ko ibi bintu nta mafaranga arimo amafaranga arimo uzotangara uwa mbere bamuhaye ingazi kuvuga ngo ugiye no kuraba mu yindi myaka yose yagiye iraba zagiye ziba mu bihe byo muci none ubu ni mu mpera y'umwaka nta n'umuntu yarabyiteze dusigaranye umwanya muto ariyo mpamvu byose uri kuravuga ukuntu biza kuba biragoye nibaza ko amahirwe yonyene basigaranye ni ya afisha waruvuze niyo mahirwe yonyene asigaye naho yonyene sinzi muri no masaha ko biza gushoboka ayo mafaranga yo yabacice ariko FSKB ihagaze neza wa mugabo ntuvuge ngo hobura ngo nta budget bafise ngo y'amafaranga ihagaze neza gute amede niba muhaye miliyoni 2.5 aho hari muri 2020 2022 2023 XL niba muhaye umuliyoni umwe XL bamuhaye umuliyoni urumva hakwevuriwa ngo batange menshi basubiye bitera bigenda ntuvuge ngo ino ncuro wa mbere baramurasa ingazi aca ataha kandi iriya myaka nukuvuga ngo meilleure interprétation féminine muri court métrage yararonka 200 000 nimba 300 000 ariko ntibigeze banamuhamagara kuri epoque ya 2023 aha nibamuhamagaye oya bamuhamagaye bamuha certificat gusa ariko rero uravye uburyo filme zizimvye hano uburyo bazikora mu makondisio agoye nibafata uwa mbere tureke na 500 000 nuko bamuha miliyoni 2 hari ikintu uza kubona rino higanwa riza ko barifashije cyane kuri ka kantu tuvuga ngo nimba hariho festival runaka iho riba irakwiye nubwo itohemba umukinyi 100% mugabo basi amahera umuntu yakoresheje at least akavuga ati ndayagaruye canke ndarose ubushimwe bushobora gutuma nkora yandi mafilm biciye muri no festival yamiba ubwo FSKB ni hava yitwa iki organisation atachimariye industry none gasha wewe kuza reka akukanu waruvuze ngo nguravye uburyo umukinya shiramo ngo yego bwinshi kabisa none ivyo bavyitaye wowe uza kubaririra none bashaka kugera kuki ni nyungu reka nakubwire diko nta murundi azo gukorera service ku buntu umenye ko FSKB nimba nawo batanze 2 million 5 hari inyungu baronse yahe ko bakinyi ba filime ateo bagenda babagemuri baba bafasha amasare abaziga filime ntizerekanwa ku mateleviziyo nta mateleviziyo babonye basohoye azokwerekanwa ko ziga filime none amateleviziyo nta makontra yagiranye na FSKB haje y'amativu bayarisha ivyo navyonze ico nuko batazibaha ku buntu
je narinzi tibazitwara kugira badandaza no masura y'abakinyi ba film badandaza amasura ubu hariho abakinyi ari umukinyi ngaha amaze imyaka 15 20 akora filime akeneye kudandaza isura canke bakeneye kugura imiduga ivuye muri filime n'amaparcelle niko kuri gufata umuntu wa mugane nibyo nako navuga amaze kwemvesa nk'imiliyoni 50 muri filime muri kariyeri ugasanga uri kura muhemba amafaranga atari ca 10 kirimo mba mbona menga nukumu how can I say ndira gatondi mu kiganiro ni kintu numva uburyo novuga ariko bumeze nk'umuntu ari karamukora mu bubabare sukumukanda uri kura mutoneka none wewe nimba bacishakira amafoto yo kuvango yatwaye ihiganwa nabo nyene babivuga Ego umuntu anezerwa kumva ngo nije ngo mfise first cup no mwaka nubwo bamuhaye wewe ushima ivyo ari navyo nibigeze publiye wewe uzoraba ko muri first cup utazosanga filime zirenga 200 kandi z'abarundi kandi abanyenuzi baraha abanyene abakenye ba filime nabo nyene babe hange mba numva menga rimwe na rimwe bwa bumwe birirwa baravuga nta buhari kuko kugeza ubuje ndaza bataramenye iyo nkuru ko hariho first cup yahamagaje amafilime ngo aje bariho nyene first cup nayo ikosa riraza kwigaruka ko mu gihe ibyo turiko turabona byo bari byo bigenda gute ngo ntibakora itangaza abakinya ba filime bose babimenye batwara amafilime ni kubera ko bakabibwira bamwe ntibizeye pri bagiye gutanga rega iba abakinya ba filime bidoga baravyumva none wewe umuntu yo kwidoga mu 2005 ukabuzi ko iyi ncuro utazona yashikana ukiriguramo amagara nubwo ucuhamagara ucubicisha mu kinwabi ugahamagara babandi nyene hazoza ubishaka ariko first cup yobora amafaranga gute mugihe nabonye za bank amabanka bahari za Interbank za Union Européenne hari kera kwa za Passage hari kera izo zose uri kuravuga kuri no ncuro basoya ama sponsor ariko izo zose uri kuravuga nta niyirimwe oya kubera ikintu ne bato nabonye ama sponsor menshi ari ama television n'ama TV za BTV zinze kwirimo ijya yobura kubera ko irakeneye amafilime icisha kumbonesha none yabo ugiteranije cyose haba ku ruhande rw'abakora ano mafilms n'ino organisation ijejwe kuzihemba ni giki ubona uno mwaka abantu bakwiye gufata nka remarque canke rezita y'ivyavuyemo mu kurindira yuko nibirori biba turaba uburyo bigenze no ku mapri byose uburyo bizavuga abakinyi ba filime biyorganize bubwabo hama bareke kuzitwara bareke gutwara amafilime ni hahera imyaka 3 ta filime batwayeyo festival iyo myaka 3 izobiri kiritegura yegeranya amafaranga ku buryo umukinya azoyitwara ashobora kuronka ni miliyoni 50 mugavye nibikunda ari umukinyi ya desamira zikeneye bisonzeye baje gutwara y'inzara Ashavacira ubundi filime zari zinyamye ntaki ngo nubundi ntacyo ndi kuzikoza nukuvana imana niko ndakumva bemere basonze uno munsi ariko ejo batuburura none hako babandanya bato usanga umuntu akora filime agakorera ya mafaranga make yatakintu ari karamufasha mugabo wa mugabo wenda gwenda garutse n'agateka kaba gakenewe agateka kahe kugatekure uremvye none ukenye nirazokubaho gateka ndazokaguha uremvye arazi kwitwa umu award winner ukabufise biriya bintu muhira mu birisaro byuzuye nafise nyene je mbona aragateka baraguhaye ziya ntuze nimba ije midari imbere bayikora mu award winner none ubu X-ray ninde heruka kumuvuga ntariko arakora film kandi ni wafise ntuze ntaguma sohora si wafise festival mu mwaka uheze none muri kumuvuga bivuze ngo nta kintu nakimwe mufasha ni foto nyene ni foto gusa nta kindi kintu nakimwe mugabe yaze kuba yaraguze parcelle canke yaraguze inzu niba mu mukimuvuga ati X-ray aba mu nzu yaguze ako X-ray yaraguze umuduga nuko mwino misi sinye ko ndamubona ugenda ijya modoka X-ray yaraguze imodoka kupatwa festival nimba tayitwa iri kuvyuma bayambitse umunzane byagenze gute yarapfuye none ipfuye ukabura yo kuyikoresha icugira ncumanika nukuvuga ngo ikintu inama ugira abakinyi ba filime nibabikora kucumenga ni imyigaragambyo baza kuba bakora bigaragambije kuri indi none kwigaragambya kuri festival ni igihugu babigaragambije ko hari tegeko rizoza kubahana ngo mwemwe mwanse gutwara filime wapi none bazobigaragambije gute ntari hari none nibishoboka ko festival ikintu yogikemura inuze itaragira bagikemura no mu buryo bugaragara
bagikemuye mu buryo bugaragara umuntu yitabe hari yazakingiye gutora miliyoni 10 cyangwa zirenga kabisa niho bazogera n'inguvu maybe nabakazamura n'amatara ikindi kintu naba nibaza no mafilm avango ni international iyo umuntu yisinze bimumarira iki erega barafise ama connection yo kubahuza n'abandi n'abanyabafise intuze izikwa za Fespaco bafite imigenero za Burkina Faso za hehe za Cameroon kwereke bata branch abakinyi ba hano ngo tubabone bakiyaza Nigeria n'ahandi ba branch n'amafaranga none kuba branch s'amafaranga none yabuza ayamuha kugira ngo agura kamoto agendako yoronka ayo kumubranch ngo amurihira indege aze gukora filime muri Burkina Faso cyane muri Cameroon oya no kuronka na visa card biba bigoye biza kuba bigoye gose hanini hashoboka aza kuba ari East Africa naho turamaze kubibona ntibarenga East Africa ubu twaje kurondera yiki ubu niki gihugu muri East Africa kweri kiturusha carte ya image burya Burundi bahagaze neza muri cinema nikibaho mugana havenda bahamwe abakenya mbajya abakenya barafise filime abakenya mbwira filime y'umukenyutse ari ibihugu muri filime cyavuga we ari filime y'abagandutse mugabo bagande muri yantuze yamibera mu Rwanda ngo baba baje nibo besha ahubwo ngo ba professeur nibo besha ahubwo kandi nabateka nibo baba bariko bigisha baje kwigisha nibo bariko bigisha Ahmed Abatanzania muri comedy bitwa bandaro bantuze bariko muri comedy ariko ni muri comedy na bamwe usi iyo nayo ni secteur ya bamutima ni indi secteur ya bamutima naho bundi bahagaze neza kabisa no kuvuga wa mugane wa barenga East Africa bage barondere connection zitobora handi hantu kugira tuje ku rundi gwego erega buryo uzavusanga ivyo bintu ari guhomvya abarundi utigute ubu kanale Prince ije kugura filime ntishobora kugura filime yerekanwe kuri TV haje niko bimeze uya ntibashobora kandi filime zo zagiye muri festival barazishisa ku mateleviziyo nico kiyo uzavusanga kihabaye ako kantu nakora nukuvuga ngo garanti ya ibiheze biba TV nyene biheze andi mateleviziyo mpuzamakungu ntashobora kuza ntageza Netflix yo urumva n'urundi gwego ntiyo kwirigwira na dodora filime mwayiciye ubusugi ntikara nishobora kugaruka kabisa so duhereze kuri no mugabo yitwa Sami ameze nk'umuntu ababaye ngura mwinjirira cyane nyuma yo gusa n'uwagirizwa ngo amarozi ngo babaramuroze ngo yarahebebye niyo terme nabonye iri hano Sami mufikiganyama kuguma umugarukana ngo filime ziwe zanse kandi mbona akora igitondo na nico none akora views zirihe agiye baza ko ndacise intege none we nk'umwanaliste uracahagaze kukurabira filime kuma views gusa none Sami filime yiwe ntica kuri RTNB hari filime Sami urabona kuri RTNB wapi ntica kuri RTN ntica kuri Rema ntica muri festival ugacura nka views igihumbi na BTV ntijayo ugacura nka views igihumbi ivyo bintu ntibamva ko byanse okay isoko iyo soko iyo yindi afise niyi nkeka bizandi hantu ashore ariko Sami tumwanalize gutya tuganije na filime yakora mu misi heze byanka byakunda hari ahantu zagera ni Sami yarahagaze neza hataraza abandi bakinyi benshi ba filime no musi kuko hari benshi mu kibuga je namye nibaza ubwo ikibuga nico bacarahindutse tere igahinduka Sami ntabimenya akaguma hagaze hahanye nukuvuga ngo Sami yaragiye akoresha abakinyi imyaka 3 akoresha babandi nyene abantu baragenda barabakunda urumva aho harimo abitwa bakanyana n'uyu mukobwa yirabura Jeje Anita hanyuma abantu bamaze kubakunda ariko umenye neza nta mukinyi ushobora nta mufana ashobora kwicara ngo arabe filime imwe zibiri zitatu zine zitanu zose ni za Mede zirimo Kado Mimi Aberi iyikurikira Kado Mimi Aberi iyikurikira Kado Mimi Aberi nukuvuga ngo biramurambira na za filime bikamugora kuzitandukanya none ugacugaruka ukazita amazina umwobo w'urukundo bebye bindi bagita gute ibanga ry'urukundo umuzi w'umusaraba urumva ibiri bacinjirwa
nukuvuga ngo abafana bonyene uburi kurabacanga birabagora gutandukanya mu gihe filime zifise amazina agomba gusa abakinyi bakagumana babandi nyene imyandikire ni ya yindi nyene ama location ni ya yandi nyene amajingo nibijya nyene nukuvuga ngo abantu baragenda bakarambirwa urumva kandi ya filime ntizari nziza kurushiza ariko arasohora ubu oya vora ko kanone ko ndakibaza ati ubwo niyo basigaye yakora mbi ugaranije n'izakera zafata kumenga ntabandi bakinyi ba filime menshi oya ahubwo bakora nziza kurusha kiriyagiye uti byapfiriye nukuvuga ngo barakinyi bamwe yaho nakoreye baragiye bamaze kugenda acazana bashasha urumva nukuvuga ngo nabashasha yazanye ari muri ya politike yo kubagumana ngo bagire nka babandi urumva abo bashasha maze kubakoresha muri filime zirenga zibiri urumva nukuvuga ngo ni yevori waguma korera muri ya systeme nyene none kubera iki BMT batagira team BMT ni kintu BMT irahari muga nta team wovuga ngo ufise ngo abakinyi bana ngira abakinyi batatu muri BMT wowe nubu wabona bariteruriye undi muntu mushasha ubona nka ina muco araje baramukoresheje birageze kubera iki nukuvuga ngo kwamira muri vya bintu nivyo banka kwamukoresha wa mukinyi nyene umukinyi bakamumenyera muri gwa ruhande nyene ngugu mubona basamvura ba anje bagumeho ba mimi ivyo nibibaho urumuza gusanga abantu barambiwe bacaza kuraba abandi akaniko kantu bari kwarakora ko Sami naho ubundi vyo kuvangwa amasanamu ngo niki so kuvuga ko ari nyuma nari kure cyane ikindi kintu ya migendane wa muri kuravuga ko menga Sami yibera mu kayimpaya kawe none ya migendane yikura hata abakinya keneye hata abakinya shaka Rwara ko bwati Jenny ifitiye genge yiwanje abanaba nta mpamvu yo kwinjizamwe abantu ariko naravye je mbona nk'uwicwa Jaja Kanyana ameze nk'umuntu ari karagenda bukebu agenda he Kanyana ntubona ko yatangiye gukora amafilme yiwe none canke yavuye ngo ari karagenda buke yaravuye kera Kanyana bakiri kumwe na Sami agatoki ku kandi ko hageze igihe bakanavuga ko barabafiance bakamenga no kubakana bara weruka inzira muci hari ne bakiri kumwe oya no kuva umuntu bari kumwe neza ubu ni jeje ivyabo navyo nzi Ezego iyo tugeze kuri jeje nitako ko wanka ku muntu none mvuga ivyo ntatsi mvuga ivyo ntatsi canke yarakubenze mvuga ivyo ntatsi wumvise ndidimanga mu kuvuga Amede nawe ariko ugeze kwa Didi ati reka hajeje yitwa Didi warukazi ntavyo nzi ivyo mukuru wawe Sami binavuga ko ari we yakuzanye muri game akora iki kugira ntagume muntuze nkunda kubona mvuga nimbari he urumva Sami abayeho nukuvuga ari no muri no ariko abayeho nk'abandi nyene baba hari hakurya Sami kabisa urumva nukuvuga ari no ariko abayeho nk'abandi hari ari izore urumva wowe uramubonana na Amede ngo bari incuro zirenga nka zitatu muntu nigeze zitatu nigeze kumubona bicaye kuri Nueva nukuvuga ngo Sami bahuye na Amede no haguharurira igihe X-ray hamagara abakinyi uravyibuka ngahe wabo basigaye no kuri lancement ya gihuhusi hamwe hariya niho Amede baherukanira na Sami ni no musi niko navuga nababonye bicaye muntuze Nueva visa ujya musi buri Nueva naho nyene menga yatashe yatageze nukuvuga ngo ari izore aho simvuze basabasi simvuze abandi bakinyi ba filime bari hano nukuvuga ngo ari izo yigumira mu kinama shooting iziyo ni hajya nyene muri kati yakasinywa y'ipembe se nibiheze urumva bakane ahantu ari ntuze ya environnement sinza ahantu nimba ari mu ruberizi nimba ari he hariya mu buhinyuza binjira hariya mu nyabunyegeri biruka hariya nyene mu miceri no kumubone niho babibereye witwa Citsa akazi gukinira kaka ahindure yegereza abantu areke kubaho nk'umunyamahanga kandi ari wiwacu wow bizogenda neza kabisa nabandi bantu mwakoranye no vuga Moria nabanyene bashize filime hanze iyo bavuga yuko ngo bazanye nakuru za filime zose zabayeho Bedis akakubwira ati no firme yari bwigere ikogwa hano hantu azita firme
Courage pas dire film. Ni courage kuri bo. Abo ntibandishe mugabo tubasimbuke. Tubasimbe. Ariko tukari analyze zawe za filme biti igitangaza mugabo nkaba mbona menga ntirikirahagarara neza nkuko mbere iyo baheruka yari imeze. Analize gute bandishe? Kubera iki ucavyumva? Ubwo batakurisha. Nabanje kwagere tuvuge. Nzi neza ko batakurisha. Ndagushimira cyane ku mwanya waduhaye. Wakoze. Nawe wakoze. Diko Entertainment.